mujamazi guchapa vya dance. Pasi umeze neza? Ashaje ni fresh kweli ndashukuru sana. Hii ni kitia mshambre yangu. Sindio wataniiba watu. Elvis. Mujamazi kuvua mujamazi guchapa vya dance. Ahari ubushake ntacika intege nuducika intege ko nazugira kabisa. Munacika intege ko razifise. Je nama navuze ko atantege ngira. Niyo mpamvu ntagira gute sidacika nawe ndagusabiye kutacika intege ko nazugira. Imana izigera ifoto yawe yijane aho deje bamaze kuyiguha. Yes, of course, my name is Starboy the Sheep, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, that's no Christians. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Avado gagner la guerre extérieure, vous devez gagner cette guerre intérieure. Ici, il faut que tu gagnes ngaha, ivyo hanze tuzoba turabiganya. Ariko kandi twaciye tuza kuri bintu namba mvuga ati je banyita Mr Fasha warafashije kwera ko tusi turi ngaha kwera twafashije. Urabona ino image ni image nziza cyane, ariko kandi kuri no ruhande ndi kumwe n'usanzwe arongoye Irebe FM, iradio nziza cyane, iradio igezweho muri kano kanya, iradio ikora ibindi amaradio ayandi atari ko arakora. Muri no mwanya novuga yuko ariyo radio iriko irakora neza cyane kwera ko na ruguru barayishikanyeyo, imeze neza cyane. Ndi kumwe n'umusaza yaje avuye Bugarama. Afise isanamu hano, urabona ko iriko muba wacu twubaha cyane. Ni isanamu yiwe nziza cyane imeze neza. Navuze ati ivyatuzanye hano byarangiye, ariko sinza kuva hano ntavugishije bano bantu. Reka manze ndamutse brother wanje August, umeze neza cyane. Meze neza Starboy cyane rwose rero. Aya makuru y'imisi asha turashima Imana. Ariko mu bwami bwa Star TV ubundi kubonana twabonana. Kiretse ko abantu bari bagukumbuye. Gushimire kandi ndamutse n'abakunzi bose ba Star TV. Baramugiye cyane kandi agiye cyane rwo. Kabisa. Kandi wacu mu gihugu c'amavukiro ndi kumwe bene wacu mwebwe bakuru bandi bateye abandi. Mwezo rurasanzwe. Cyari cyane na uyu naza kumugaruka ko munyu. Uyumva gute kwanza kuri no surprise nabikubwiye kandi ndakubwira ati hari umuntu aje kukuraba akuzaniye akaganuke. Kumbure ari gucapa n'abandi bantu, hari abantu benshi bakomakomeye. Turaza no kumubaza impamvu yahisemwe wewe. Uyumva gute kwanza kuri no surprise my brother? Vuze ngo ndiyumva gute rwambeshe. Je bwanje byandenge uko urumva hari igihe umuntu ushobora kugira tazukara umuntu bakuyumvira ko basanga uri gukora ibintu gasana ha muntu akuyumvira ko ukwimba ko ibyikura ko umengo ni ibintu biraho gusa. Ariko no musida abonye ko hano ko anyumvira ko ari Imana mu mugisha n'umuryango wiwe kaizo mu gutera imbere mu mugabo wiwe cyane cyane. Ndaza kumuhezagira namushaye ku kiganza ndamusengera mu izina rya Yesu. Amina. Amina. Zari ndoto kuri August kuba yogirira zikomeye nkiyi. Cyane kuba yogira abantu bamucapa nko kubera ko kenshi twebwe tutaragira amazina. Turabantu abantu bakorerwa ama surprise, bakorerwa ibintu byiza cyane. Tukavuga ati twebwe hajya tuzohagera gute. Zari ndoto kuri August byari bimeze gute mu buzima bwiye bwa kera kumburira izina ritagaragara. Zari ndoto zanje kuri indoto uraziharanira kandi urazikorera kandi urazigwana ukanazisengera. Zari ndoto kabisa ibyo riko turabamo no munsi ibyo twiyumviriye kera ariko kandi twese twimba tutazobibamo. Twari babona ko tuzobibamo nubwo hari inshuti abagenzi abadukikuje babona ko tutazobibamo ariko kubw'Imana n'ubushake nishaka no gusenga no gukora uko birazi ariko kandi sindashika kabisa. Oya ni gakegandanya ariko ndashima iradio Irebe FM 94.4 sapwende ahigeze wezi tataka burungu Irebe FM biremewe ndabivuze kabisa biremewe cyane. Biremewe umuvandimwe nawe yaje no kwimosha yimosheje avuga tubwira mbonane naho gase no gushiramo gakwafe ndagashiramo mugira muganire mu mutama August nibaza ko mutari bwaganire kubona wamucafye harawo sanga uri umufana wiwe kumbure message na cyane kwa bariko baradukurikirana kubera iki gufata ino sanamu kamucapa byagenze gute muganire genda hari ugenda avuye mbo hama murakoze cyane. Igituma makuru nahisemo kugira iyi sanamu nuko ari umuntu namukurikiranye daboro ndumviza ibyo yani yavuze ikikuru ko mu byavuze byinshi nta byinshi novuga ko yavuze ati igikuru ko ari kugira umwete muri byo ntaba karakora kuko naho ba uri kurasaza gute gusa ugumana izo ndoto zuko ugumukoje ikintu naka ugishitseko. Nico gituma rero nahisemo kugira intu ze bwa numvisa nene izo mpano reka ratanga nyine kuri Irebe FM kabisa ejo zagufashije samwe zarakimfashije nace ndakura ide anje mu byo nsanzwe mu mpano yiwanje sanzwe nkora nifuza ko umwanya munini noguma nkora ibyo nimviriye nyine gukora muri uwo mwanya kandi uzucika intege. Murakoze cyane kuko ukuntu nyine uri kurabikora jewe naje gwenda gushimiye cyane kandi abwiye ko neza no gusengera agira umukozi w'Imana. Amina. Bizogenda neza ndagushimiye cyane
ifoto nziza aho ifoto uko yari imeze niko imeze ahari urudome rutaboneka ntiruboneka y'ubundi bari gucuvuga ati oya aha iboro yari imaze kunyera saza ararenze rumva yaza kubundi acavuga ati oya hano hari kuri BFM ariko yakoze ibitako umva yakoze ibyabona ku ifoto hama nagishira ucasa abantu aba cyane abantu bafite imitahe ndakunda kuvuga ijambo rimwe abari mu mahanga dushora imitahe mu gihugu dukunda Uburundi bwacu kuko ari bwo mpetso yacu ukuvuga umuntu nk'uyakenewe akeneye arakena hakorera ni nk'urugero arakeneye ko ava i Bugarama akaza nk'ibujumbura akabateriye yaba bajene bafite ibibiri iyi ni imana ikomeye cyane guys je mbwira capa umuntu rayiko nta kimwe shobora iyi ni imana ikomeye cyane nakayibona ko ucapa rero aba je nkaje uca binkora ko cavuga ati nkuwe mbafise amafaranga acafata hanyene kuri susedini ahantu cavuga ati icara ngaha rero zanande abandi urundi rwaruka mukorane amatugura iki kintu mugabo imbere ni heza inanyigize ide yindi muri kazo zagira ngo nanzo turabikora ariko abantu bari ko baraturaba bari hirya no hino cyane cyane aba diaspora muze aba diaspora tuvuga ngo wa Amerika na hehe barakeneye ifoto bajya kumanika hari sivyo gusa aba ubu n'ubutunzi bw'igihugu bukomeye akozi yakavuka mu gatinda ndaguha ibikoresho bikwiye haje arose ibikoresho karonka ahantu heza akorera yo kuri birenze mu bushobozi bwiwe arinza akora ibi ata support afise harakeneye rero yuko cyane cyane mu cyangaje bugwaruka ko habaho kureba impano abantu bafite impano zitandukanye cyane muri kuko zivi iratuma igihugu gitera imbere cyane kamenyekana mu makungu bagashigikirwa cyane nta kintu okora usibye kumusenyera no kubandanya kugira amagara meza kandi ijambo ni rimwe ahari shaka harashika ahari ubushake ntacika intege ntuducika intege ko nazugira kabisa munacika intege kubera zifise cyane nama navuze ko atantege ngira niyo mpamvu ntagira gute sidacika nawe ndagusabiye kutacika intege ko nazugira imana izigera ifoto yawe yijane aho deje bamaze kuyiguha iyi ndayitwaye so uko biri kose abakunzi ba Star TV urabona ko gase bamucace neza cyane igisigaye nawe reka tumwifurize akazi keza ariko barategura na Irebe Best Influence nanjye mushobora kumbona musuni ndi kubikora neza cyane reka tugushimire cyane papa reka nawe ndabagushimire cyane Cyboy reka shimire uyu reka ndamwitindiye abasha ya umuvandi sinzi zina hari zina rirenze ico niryo riko naronzo rivugiye mugira ikiganiro ariko ndamusaba umugisha no kuri aho uri kuraca n'ibyo uri kuracamo byose ntuzugire ngo nagisida ni inzira gushikana ku byo uri kurashaka uzoshikana kabisa of course so uko biri kose ugase ibihe byiza kumbure umusore wacu ndamusigaranye yego sigari nanjye ndamuvugisha gake gake gobera cyane inyuma yo gukorera surprise Auguste umuvandimwe gerino yugurure babona gerino umuvandimwe nanje yankoreye muki avuga ati cya abantu bafise impano ndabubaha cyane kuko mukuru wanje yize hano bita muri ETESA École de Travaux ETESA École de Travaux Dollars umuvandimwe nanje ngo yancapye ibaze kuva ahantu bita Bugarama kaza mu gisagara cya Bujumbura uzanye ifoto zibiri yanje ni ya Auguste ntacyo tumaze nta bintu byadanje twamaze ariko hari impamvu baducapa nibaza ko ndaza kugerageza nanjye ndamubaza impamvu ariko yugurura abantu bayibone kubazi je banyita Cyboy the Ship man kubazi ndayo foto uri kuyifata neza man nta bifoto mabuja mpe kazi unaona gisa nawe wakunani kuchora kitana nawe wakuchora sana mpe kazi ni hereni tereke amahereni yanje nkunda kwambara n'amaso yanje nkayagwa gasore kubazi mujamazi guchapa za dance pasi umeze neza ashaje ni fresh kweli ndashukuru sana hii ni kitu ya mshambre yangu sindio wataniiba watu Elvis mujamazi kuvuazi mujamazi guchapa za dance mujamazi guchapa kabisa so mpereza ifoto yanje bamaze kuyima so nkuko bisanzwe turi kumwe na Pasi Pasi ariko kandi numva shaka kumenya ucapa abantu kubera iki gucapa ho ndumva ko bacapa kugira ubona amafaranga kubera ko ari wo munga kandi wanavyize wize muri ETESA
Mbo je musanzwe sivyo nagiye muri ETS. Ni impano yiwa. Impano yiwa wavukanye. Gusa naripuje kuvyiga. Biranga kuja kwishuri. Kuja kuvyiga kwishuri. Gusa nize nyine amashuri asanzwe. Je nize scientifique nyene scientifique B. Hari abantu bize muri ETS ibi batazi kubicapa. Gusaba ni benshi cyane. Gusumba umwe wese amenya gucapa gusa mbwa arafise nibashikanako. Ndumva kucapa kugira ubona amafaranga. Ariko jewe kuncapa jewe ntago wancafye kugira ubona amafaranga canke kumucapa Auguste wavuze impamvu wamucafye ariko nanje numva shaka kumenya ku ruhande rwanje impamvu wancafye. Je naje impamvu nagize nuko nabonye nawe usanzwe nikura mbona wibikorwa umwete karakoresha mu bintu haba mu kumenyekanisha ibintu haba nyine ariko nabyitwaramo kuko se nabikora muri benshi gusa mugabo si bose ntabwo kwacu kimwe. Hey brother, thank you so much. Uno muvandimwe ndabibutse ni nawe yashapye Chino wama kuva mu gihugu cya Tanzania kuri airport. Marabonye ifoto ya mucaca camukubita $100. Brother, je ikintu ngiye gukora ngira ndaguhe support mpaka umunsi uzoshaka ko ndayihagarika. Icyo ngiye gukora post y'ino video ariko kandi ndasabye abakunzi ba Star TV mukurikirana ino television Star TV. Umuntu abafise impano kandi impano niyo igaburira umuntu. Hako woja mu busuma ugakora ivyo wize cyane ivyo uri mu mpano yawe kugira ubona ayo mafaranga nukuri ku Imana urumva ko ari byo byiza cyane gusumba. So icyo ngire kubasaba mwebwe abakunzi ba Star TV mudukurikirana hano uno muvandimwe vuga nimero yawe contact yawe nturayitanga ndumva turangiza igano tayitanga. Nimero yiwanje ni 69 wisano nande ama wisa 67 wisano nande wisa 67 69 wisano nantide wisa 67 niyo nimero usanzwe ukoresha. Niyo nimero yiwanje nkoresha cash ni na WhatsApp yiwanje ni na WhatsApp. So rero igihe rero mwebwe abakunzi ba Star TV uyu muvandimwe mu mwegere mu muhakazi acapa neza arabizi kandi aritanga. Nico kintu numva no basaba kuruta ibindi byose. Naho ubundi je ntacyo mfise no muha ariko icyo no muha ni kumuwa umuryango wa Star TV wagutse. Nzokora post kuri TikTok, kuri Instagram, YouTube, hose kugira dushore kumushigikira no muvandimwe. Pasi wakoze Imana iguheza gito. Amina. Wavuye Bugarama. Wavuye Bugarama uramanuka kwera ifoto ya Starboy ni yawe basi. Kabisa. Bro, respect. Icyo no gusabira n'umugisha n'ubuzi bwinshi. Asante kabisa. Merci beaucoup. Asante. Imana iguheza gito. No shida. Jenga ndagutware kuri irebe kwanza baguha ikiganiro kubera iki? Ngira ndamujane kuri irebe FM ubunyene bamukoresha ikiganiro ari ikiganiro bita ingabirano yanje. Bamukoresha ikiganiro. Merci beaucoup brother. Asante. Imana iguheza gito.